zone Buterere mu kiyange cya kabiri. Aha mbere niho hari ingoro y'umugambwe Sawanya Frodebu Nyakuri. Izi ngoma rero mwumva nizirorereye gusanganira umukuru w'uyo mugambwe Kefa Niyibizi kuko baramutse bugurura ingoro y'umugambwe. Igihe cy'isaha 9 umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu Nyakuri yahavuye ashika. Aha mbere yashikiye aramutsa abanywanyi b'uyo mugambwe. Haheze akanya gatoye yaciye asinya mu gitabo kigenewe abanyacubahiro. Aha ntiyatevye kuko yaciye aha ijambo abaraho. Nitugira amahoro, nitugira amahoro, nitugira amahoro, ubutungane, iterambere na demokarasi kuri bose. Twaramutse rero uyu munsi twishikira hano kuraba ibikorwa aho mubigejeje, aho bari batubwiye yuko mufise naho mugomba kuzokorera. Ubwa mbere rero twagomba dukengurukire cyane abarongoye umugambwe muri meri ya Bujumbura, dukengurukire n'abarongoye umugambwe muri komine ya Ntahangwa, na cyane abarongoye umugambwe muri no zone ya Buterere bahejeje kwitera iteka mu kurondera aho bakorera. Nagomba mumufashe tubahe amashimwe cyane. Duhagaze hano rero mu kiringo gikomeye cyane kuko buca tuja mu vyerekeye ukwitoza. Nkuko mubizi amatora azoba itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2020 atagihindutse. Imbere yaho hari ikindi gikorwa cyo gutanga abazokwitoza. Iyo rero amatora yimirije hari ibintu bitatu turaba. Mbega turafise abazokwitoza, mbega turafise abazobatora, mbega hariho uburyo buzokoreshwa muri ayo matora. Nagomba ndababwire yuko ikituraje ishinga uno munsi ni ukuronka abatora. Ndabona hano muriho nukuronka kandi abazokwitoza. Mwaravyumvise kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa12 umwaka turangije, abagize urwego nyobozi rw'umugambwe barerekanye uzoserukira umugambwe ku matora mu kw'igihugu. Bisigura yuko umugambwe wacu uzokwitabira amatora yose kuva rwego mu kw'igihugu, mu bashinga amateka, mu nama z'ojambo za komine, eka mbere no ku mutumba n'aho batora umugambwe. Abanywanyi bacu ku giti cabo bazokwitoza. Ubu rero twagomba duhamagarire abarongoye cyane iyi komine ya Ntahangwa igizwe n'amakaritiye arenga 50, tubibutse yuko gangura urutonde rw'uwizokwitoza bisaba abantu babiri bavuye ku mutumba. No kuvuga yuko niba mufise nk'ibitube kominari hehe
mufise imitumba ingahe ngaha muri Ntahangwa amakaritiye? Oya navuze muri Ntahangwa yose. Bararenga 50 ni benshi. Zumvikana yuko bazaba bakeneye abantu baja ku rutonde barenga 100. Muri abo bantu baja ku rutonde bisaba yuko icya gatatu muri bo bazoba badasangiye igitsina n'abandi. Nimwamuvise abagore benshi nimakabonekemo icya gatatu cy'abagabo. Nimwagira abagabo benshi hazaba hakenewe icya gatatu cy'abagore. Uriko muravyumva? Aha rero muri zone numvise ko mufise amakaritiye 9. Ayo makaritiye 9 dukeneye yuko ikaritiye imwe yose muduha abantu 2 bemewe muri karitiye, dushize imbere bazoca batorwa kugira ngo bazoje ku rutonde ko bazokwitoza muri conseil communale ya commune Ntahangwa. Iruhande y'ivyo turakeneye abandi bazokwitoza muri karitiye, kuko na karitiye nayo dukeneye ikaritiye zose uko ari 9 za zone Buterere, dukeneye ko zotwagwa n'abande na Frodebu Nyakuri. Sasa mujipange sawa sawa. Sasa hatutaki tuone zile karitiye nefu zitaongozwa na watu wengine. Ikiwa hivyo tumeshindwa. Sasa tunataka kushinda. Kwa hizo tukianza hapa mukaritiye dushinde, mukomine dushinde, sehemu zozote tuwe wa namba 1. Sasa hivyo hanyuma kuvyerekeye abashinga amateka ho nta ngorane. Twarabonye yuko umenga bakunda kuba abantu 6 ni batahindura. Tuzadukeneye gusa abantu 12. Ahangana naho twogomba twakeneye ko bashinga amateka ngaha mwese bitwana tubakwiza kwico kibazo nta ngorane dufise. Nagomba so ndabibutse kandi kwizo ntonde muzogira z'abantu bashikijana muri commune, muze mwirinde ntihajemwe ubwoko bumwe. Nimwagira urutonde rw'abatwa gusa ntizokwakirwa. Mpere ngaho batwa mwagira urutonde rw'ubwoko bumwe ntizokwakirwa. Bisaba yuko ubwoko bwose userukirwa k'urwo rutonde, niko amateka avuga. Hanyuma kandi mu kurangiza ko bambwiye yuko twongerutse kweri barabara ngo umenga rikenewe na benshi, turabona yuko mwarose ingoro. Iyi ngoro naho mwayirose iyisigisharizo. Sigisharizo ni igikoresho ibahaye kugira ngo noneho niwe mwayihaye kugira ngo muyikoreremwo, muyigiremwo amanama, muyakiremwo abanywanyi bashasha, ntihagire usubira kubiruka ko mwagize inama zitajanye n'amategeko. Iyo ugira urubanza canke inama mu ngoro yawe, nta numwe akubaza ngo zana uruhusha. Urusha mwarurose ni iyi ngoro muzokoreramwo. Ica kabiri, iyi ngoro nanye ndatohoza nagira ngo niyo mwiyubakiye none sanzwe ariyo mwakose. Ko niyo mwakose rero burya buri kwezi bazokoma bavuga bati leta pesa. Jewe rero nibaza nti nimba tuzotsinda muri zone Buterere mufise amakaritiye 9, ya mafaranga numvise ikotwa ayo ntimuzoyabura, sivyo? Kubera yuko abarundi barayamaze ngo utabanya agasohoka ugatinya gukora mu mufuko ngo utange, ntuzoronka n'ico ushirayo. Manza utange hanyuma uronke, sivyo? Dusavye rero iyi ngoro ntituzokumve ngo yugawe ngo yananiranye. Iyi ni iwanyu, ntimuzoze kugora abatwara ikomine, ntimuzoze abatwara meri, aharengaho ngo ntimuzoshikayo. Iyi ngoro ni iwanyu muvyumve. Ko narabaje ntinako umuntu umwe kuza kugura ingoro. Wisanze umugabo, uri umugabo ukaba ufise umusore
avuga ko ukeneye kurongora umanza ukamubaza ko afise inzu abamwo. Usanzwe afise inzu abamwo ushobora ati umusore akwiye. Iyo nzu itanguye kuva ari ivyatsi akaza gutaka se ngo amusakarire, se acamya ko umuhungu batarakura. None rero namwe nibaza yuko mwasavye ingoro murayipanga murayishira ngaha ariko mubona mukwije ivyangombwa. Nagomba rero nababwire akanyuma, iyo himirije amatora haba vyinshi. Ubwa mbere turabasavye ngaha muri zone ya Buterere ntituzokumve umunywanyi w'umugambwe wacu yagiye gutera uruhagarara canke ngo atyoze ngo atukane n'abanywanyi b'iyindi migambwe. Uko twebwe twarezwe na nyakwigendera Melchior Ndadaye yazanye demokarasi, kirazira gusotora abandi nukubahiriza ivyiyumviro vy'iyindi migambwe. Ntazogire muri twebwe abo twumva bagiye konona ibimenyetso vy'iyindi migambwe. Iruhande y'ivyo nyina misi yarashusha ibintu, abantu bose kuma biruka ngo bakeneye guhindura ibintu. Ntawe murumva mwebwe, rega namwe muri ngaha mukeneye guhindura ibintu, sivyo? Nivyo sivyo? Namwe muri ngaha umunyepolitike wese kenshi uri ku butegetsi iyo ariko yakora politike aba akeneye guhindura ibintu. Ivyo nta ngorane zirimo. Mugabo rero iyo uriko urahindura sivyo? Kirazira guhindura, urabanza ukazuhindura. Umaze iminsi myinshi bana inyama ziraryoshe murabizi sivyo? Umaze iminsi urya inyama y'inka ukeneye guhindura n'uconda inyama y'impene kuko n'inyama gusa sivyo? Wavurondera umukeke basi canke indagara. Ababizi ngaha ko aribwo ngaha ivyo bizinjira neza. Na jewe ntibingwa nabi nzize mwumva. Igituma mvuze ivyo n'ivyaha, hari abantu bashasha baje mu misi sinzi ingene bitwa ntazira ryabo nibuka, kandi harya kaza no kuvuga mw'izina umugabo atari so. Abagabo baje bashushe ngaha mu gisagara barashusha abantu bakeneye guhindura ibintu, bakeneye guhindura ubutegetsi. Mugabo abo bantu tubaravye dusanga baciye mu ishuri rimwe n'abari ku butegetsi. Abantu murumva baribo, ico kintu mwacumvise? Abo bantu bakeneye guhindura ibintu baje bashushe, tubaravye neza baciye mu ishuri rimwe n'abari ku butegetsi uyu munsi. None mwumva twahindura ibintu tukava ku nyama y'inka tukaja ku nyama y'impene, twaba duhinduye iki? Naho datonde vyari biryoshe. Hanyuma ica kabiri, erega indya nayo biryoshe uburyo irya yonyene imyaka yose haragera igihe ukaduhigwa mbere ugasanga no mu mubiri hari icubuze ko utagira avanga, sivyo? Muri 2020 rero hageze ko tuvanga. Aho tuzovangira naho sahandi ni muri Sahanya Frodebu ko ryandadaye kuko nta handi hasigaye. Havuye babiri navuze biza ku ishuri rimwe, abanyeshuri biganye tubaretse abasigaye bashoboka. Hari abandi bamaze iminsi bashushe ngaha, murabazi batuzaniye kwikukira. Abatuzaniye kwikukira harageze igihe turabona barakoze murema, turabashimira, tubaruka mu zabukuru muri pension iyo bari. Ndabizi ko bamaze iminsi barondera abantu ngaha. Rero ugifise inguvu ukaza kuzana umupensione bagukore kandi ufise inguvu uba wananiwe, sivyo? Abapensione mubasonere bareke bagwe mu zabukuru, muze mapepe akayaga gusa kandi induguma ntibe nyinshi. Ndabizi abazi bisasirikirisha amahera, ibisanzwe ko bazana amahera y'abapensione usanga bafise amafaranga menshi. Hanyuma abo nabo tumanye iminsi
nawe nyine urumva nabwo ndababwira ikintu kimwe. Urabona hajya wararezwe, ndabona mwese mwarezwe neza. Wararezwe ukabona umuntu muvukana araremerewe, uca ukora iki? Banabaza neza, barakureze neza, ukabona umuntu muvukana yikoreye ibintu biramuremereye, uca ukora iki? Nta kurindira ko bimuvuna, ntimurindire ko bibavuna, niho turi. Muri 2020 tuzogirane, tuzobakira, muzobahumuriza ati muhumure, twazi igihugu biraremereye vrema. Muri 2020 niho turi, tugiye kubakira. Usanze umuntu yaremerewe rwose, umwaka uri ku mutwe akabidutwara, tubasi twe mu maboko rero mwarizo ku mutwe. Usanga gifite utuguvu dukeya, ukimutwara basi ivyo atengase mu maboko no ku rutugu, ukamurekera ivyo ku mutwe, muga twe tuzohera ku mutwe mu kubakira. Nico gituma twamaze gushiraho abazokwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Nagomba ndabibutse ngaha, twebwe vrema Sonia Frodebu Nyakuri ryandadaye niturishira hamwe ridaharanira inyungu za politiki. Twe turi umugambwe turondera inyungu za politiki, turondera gutwara quartier, izo nizo turondera vrema. Abayitwara bavyumve, turahagomba. Turondera gutwara zone, turondera gutwara commune, turondera gutwara mairie, turondera gutwara n'igihugu, turondera gutwara, nta kindi turondera. Umuntu yaje ngaha agenda ajuguma adakeneye gutwara, yahushije hasi yiwe. Uwaje ngaha ni ukeneye ubutegetsi. Twe dukeneye ubutegetsi kuko niturishira hamwe ridahari inyungu za politike. Twe turondera inyungu za politike, nitwe turondera. Sonia Frodebu Nyakuri tsinda! Shinga imizi! Randa! Mwaka 2020 urukumuhehe! Urukumuhehe! Sonia Frodebu Nyakuri chaki! Shakira! Naona muri 2020 hazoca uwambaye. Twagomba rero turangize tubashimira cyane abantu bo mu Buterere kwiteka tubona mwiteye iteka ryiza cyane kugira ingoro. Hanyuma kandi mwongere muvyumve, mukurondera abanywanyi ntimuhagarike, kandi mukurondera abanywanyi ntibikenewe ko mugira amakoraniro nk'aya twagize. Umuntu muri mwebwe Yesu canke Yezu sinzi ingene muvyita mwebwe, yabwiye intumwa ziwe ati mukwigisha mumanze muhere ngaho i Yerusalemu, aha turi muvuye Yerusalemu muji Yudaya, mukava Yudaya muji Samariya, mukava Samariya muce mushika ku mpera z'isi. Rero nk'abantu mwe, umugore nagenda abwira umugambwe umugabo, umugabo abwira umugambwe umugore wiwe. Mwigisha abana, mwigisha inshuti, mwigisha bamwe musangira urwagwa, basanga ibiyeri basi, babandi mukorana ku kazi, bamwe mujana mu isoko, mwigisha abo. Ntibikenewe ko mugira amakoraniro, nimwigisha abo muzamuhejeje neza, kugira ngo mu mwaka 2020 iyi zone tuyikeneyemwo amajwi angana gute? 100. Murakoze.